umuntu yitwa yuko ari umukundwa w'Imana hari ibyirirwa birahindurwa. None namba udafitanye imigenderanire myiza nayo izo kuvuga ko ibyiza oya. Nimburi iyo ziriko ziraza uyo muri uru ruhande aza kubwira ati umviriza Imana yantumye kuri wewe ngo ivyo bikajaho. Urahana wenyene yahaguruka ati umviriza hari ico Imana yantumye kuri wewe bigasana bya bindi. Ubundi yavariya nawe nyene akaza vuba amajambo yose aguma avuye ku Mana azoza yisunze imigenderanire ufitaniye n'iki n'Imana. Niyaba myiza izokuvuga ko ibyiza. Haleluya. Niyaba myiza Imana izokwama kuvuga ko byiza kandi izokurata. Ariko igihe cyose imigenderanire yawe itazoba ari myiza hagati yawe n'Imana, nico gituma umaze iminsi wumva amajambo anaguca ivutu. Twebwe twese iruhande ya byinshi tumaze kumva mu ndirimbo z'abaririmbyi masengesho, twagomba turabe n'ico Bibiliya itubwira kandi niyo nayo ni imvugo y'Imana igiye kuvugana natwe. Dusome muri iki gitabo cy'abavugishwa n'Imana Daniel mu gice c'9 turasoma murongo wa 20, 21, 22 n'23. Turaza kwigirwa imbere muri ico gitabo nyene, turaza kubabwira. Daniel wavugishwa n'Imana igice ni 9 murongo duhere kuri 20 haravuga ngo nuko nkivuga nsenga natura icaha canje n'icubwoko bwacu bw'Abisirayeli kandi nkitakambira Uhoraho Imana yanje kubw'umusozi wayo wera. Nkiriko ndavuga nsenga wa mugabo Gaburiyeli nabonye mu byo nabanje kwerekwa aratumwa aguruka n'ingoga anyegera nko mu gihe cyo gutanga ikimazi gitangwa ku mugoroba, ambwira antahuza ati Daniel ubu nzanywe no kukungura ubwenge. Ugitangura gutakamba hatanzwe inyishu kandi nzanywe no kuyikubarira kuko uri umukundwa cyane. Dusome mu gice c'10 hepfo duce turaba hirya kuri urya murongo w'10 n'uwa 11 haravuga ngo nuko haza ukuboko kunkorako bituma mfukamika amavi n'ibiganza njugumira. Arambwira ati Daniel umuntu wiki umukundwa cyane, utahure amajambo ngira ndakubwire. Va hasi uhagarare kuko ubu ndagutumweko. Amaze kumbwira iryo jambo ndahagarara
mpinda agashitsi. Inyuma ku murongo zingururu abafise Bibiliya iversion nshasha bazingura urupapuro dusome ku rya murongo wa 19. Haravuga ngo arambwira ati ewe muntu w'umuki umukundwa cyane ntacutinya mpore gira amahoro. Akibimbwira ndakomera ndavuga nti databuja nuvuge kuko nsubijemwo iki intege Mana nishimwe cyane. Naya majambo y'Imana dusomye hano mu ndirimbo zagiye zumvikana ibice byinshi byagiye bigaruka ku rukundo rw'Imana. Daniyeli yari umwe mu bari batwawe ari nyagano i Babuloni, bamazeyo imyaka itari mike, niho yafata umwanya wo gusoma ivyanditswe, arateba arashika ahantu abona ko hari igikwiye gukorwa, aca yigira imigabo yo gufata umwanya mwiza wo kuja imbere y'Imana agasenga. Masengesho ni meza, kandi abari kuri ico kivi mushishikare, mugiye kuronka inyishu vuba. Mara imisi 21 asenga Imana, kandi ayo masengesho yiwe yarakomeye. Yabaye hanyuma kuko umusavyi w'Imana yariko arasenga Daniyeli, birabonwa ko akwiye ijambo ry'indemeshanyo. Amen. Nahe inyishu nyezina itari bwaboneke, niho hatumwa umarayika Gaburiyeli araheza asanga Daniyeli aho yarari. Naho rero Daniyeli yaciye abwirwa ngo Daniyeli, ugitangura gusenga hacuwe ijambo. Haleluya, hacuwe ijambo. Si mwisi ryari ryacuriwe, oya mwijuru. Kandi nta kindi kinzanye, nzanywe no kuri gushikiriza, kuri kubwira. Kandi igituma ukwiye kuribwirwa, uri umukundwa cyane. Amen. Uri umukundwa cyane. Nico gituma dusomye mu bihe bitatu tubona hagenda hagaruka ijambo rivuga ko Daniyeli ari umukundwa gute cyane. Yesu nashimwe cyane. Ni nacyo gituma rero tugomba guhagarara kuri iri jambo rivuga ngo gukundwa n'Imana. Gukundwa n'Imana. Gukunda canke gukundwa ni kugirira umuntu ibigumbagumba bifatiye ku kintu
kiboneshejwe amaso, kiboneshejwe amaso, gukunda. Nukugirira umuntu ibigumbagumba bifatiye ku kiboneshejwe amaso. Ico ni kimwe. Kigira kabiri, ushobora kugirirwa ivyo bigumbagumba bidafatiye ku biboneshejwe amaso mugabo bikabone canke bigafatira ku vyumvishijwe amatwi. Iyo hageze muri uyo mwanya w'ivyo umuntu abonesheje amaso canke yumvishije amatwi, muzokunda kubibona abantu bashobora gukora ibintu abantu babonesha amaso, abantu bashobora kuvuga ibintu abantu bumvisha amatwi. Kenshi reka tuvuge nk'abaririmbyi barurangiranwa, ukunda gusanga barakunzwe cyane bivanye n'amaso yamuravye canke amatwi yamwumvise, gushika ku rugenzo rwaho umuntu yisanga umenga yabaye imbohe y'uyo muntu akora ivyo bintu. Turiko turajyana bya bindi bishobora no gushika no ku rwego rw'aho umuntu ashobora kutamenya ingene yifata. Reka tuvuge uko, ugasanga umuntu arageze mu mwanya wo kudashobora kumenya ingene yifata bivuye kuri uyo muntu afise ivyo yakoze, yabonye canke yumvise. Yamubona yamwumva gusa uruhagarara muri we rukaduka. Gukunda canke gukundwa birabaho kandi bidatewe n'ivyo umuntu abonye canke yumvise, ariko birashobora no kubaho bitewe n'umwiyumvo w'uyo muntu ntabonye, ntiyumvishije amatwi. Mugabo birashobora gushika umuntu agakunda biciye no mu vyo afunguye. Undi musiguzi niwe yavuze ngo kenshi iyo abantu batumbera harya mu buriro, harya kenshi ntibagenda kuko bakundanye nebwo, bagenda batumbereye ziriya mfungurwa ziriyo, azirya rimwe kabiri acavuga ati aha hantu bateka gute. Nibyo rero birabaho, si ibyo gusa. N'uyu mubiri wacu urashobora gutuma habaho ubwo buryo, ugasanga umuntu arakunze atabonye kandi atumvise, atanariye. Ushobora kuba utabona cyangwa utumva, mugabo aho uryamye ukumva ko ukaryama aha no munsi, ejo ugashobora gushigwa ahandi, hirya y'ejo ugashigwa ahandi, aho hatatu urumva ubudasa bwaho. Naho wowe uri impumyi uhumvisha iki? Umubiri. Turiko turajyana ukumva uti ibyo ari byo byose, aho natanguye kuryama ubwa mbere, iyo nza kuba ariho ndyamye hari heza gusumba ahandi hose. Tugaruke turi ku ijambo ukundwa niki. Imana, ikibazo rero aho gihari,
mbega uyu munsi iyo kurabishije inyonga zayo n'iby'ukuri ibyo birafise gutuma uba umukundwa mu nyonga zayo? Icyo ni kimwe. Ikigira kabiri, iyo Imana yumvishije amatwi yayo imvugo zawe ni iby'ukuri birakugira umukundwa imbere y'Imana. Ibyo bibiri birahagije. Kigira gatatu twavuze ni kiraba umuntu w'inyama n'amaraso. Ibyo bintu rero bitatu twavuze, kubonesha amaso, kumvisha amatwi canke n'umwiyumvo w'umubiri, nibyo bica bituma umuntu muri we habamwo canke no mu Mana ubwayo hakaca habaho ko Imana igukunda canke ikwiyumvamo neza. Yesu nashimwe. Biraryoshe iyo uriho vy'ukuri uri umuntu Imana yiyumvamwo gute? Neza. Aleluya. Neza. Muri icyo gihe ibyo byose tuvuze bica bibyara canke bigaca birema mu Mana ibi bintu tugomba kuvuga. Icya mbere, iyo Imana yitegereje, iyo Imana yumvise, ibyo byose bigatuma muri yo ikwiyumvamwo neza, ikakwiyumvamwo nk'umukundwa wayo. Ikintu cya mbere gica kihaba ni inyifato nziza hagati y'Imana n'uyo muntu. Yesu nashimwe. Inyifato nziza y'Imana kuri uyo muntu. Cyo ni cyambere. Ikigira kabiri, n'amajambo meza y'Imana tumbera kuri uyu muntu. Uzogomba urabe mu minsi wewe uzoba udafitaniye imigenderanire myiza n'Imana, yaba wewe ubwawe uzogenda wumva amajambo yose avugwa ha mu rusengero umenga babonye wewe. Hari n'abahora babipfa n'abasiguzi, turiko turajyana, ugasanga umuntu ariko arabipfa n'umusiguzi akiyumvira ati ibyo ari byo byose ibintu avutse ni nakabimubariye. Icyo ni kimwe. Niyo Imana igendeye umuntu mu nzozi, muri icyo gihe nta kindi ivuga ibijyanye n'imigenderanire iri hagati y'uwo muntu n'Imana. None namba udafitanye imigenderanire myiza nayo izo kuvuga ko ibyiza? Oya. N'imburi iyo ziriko ziraza, uyo muri uru ruhande aza kubwira ati umviriza, Imana yantumye kuri wewe ngo, ibyo bikajaho. Uraha nawe nyene yahaguruka ati umviriza, hari icyo Imana yantumye kuri wewe, bigasana bya bindi. Ubundi yavariya nawe nyene akaza vuba amajambo yose aguma avuye ku Mana, azoza yisunze
imigenderanire ufitaniye n'iki n'Imana. Niyaba myiza izokuvuga ko ibyiza. Haleluya. Niyaba myiza Imana izokwama ikuvuga ko byiza kandi izokurata. Wabonye umusavye wanje Yobu. Haleluya. Ariko igihe cyose imigenderanire yawe itazoba ari myiza hagati yawe n'Imana, nico gituma umaze iminsi wumva amajambo anaguca ivutu, anagutera ubwoba. Mugabo Imana ishimwe, twasomye muri kiriya gice ca Daniyeli c'icenda kurya murongo wa 20 havuze ngo nuko nsenga natura icaha canje. Ikindi, iyo umuntu afitanye imigenderanire myiza, ubucuti bwiza n'Imana, binagaragarira no mu bikorwa vy'Imana hagati yiwe n'Imana. Twigigwe imbere gatoyi tuvugane ku rukundo. Umuntu iruhande yo gukundwa n'Imana, reka tubanze tuvuge ku rukundo ruba hagati y'umuntu na mugenzi we. Hariho urukundo ruba hagati y'umuntu na mugenzi we, canke umuntu n'abandi bantu. Ariko kandi iminsi yose uze wame ushiraho itandukaniro hagati y'urukundo n'ivyifuzo, hagati y'urukundo n'ivyifuzo, canke hagati y'urukundo no kwifuza canke kwifuzwa. Umviriza, hari igihe umuntu muri we atarukundo ruba rumurimwo rwo gukunda umuntu, mugabo ugasanga ikiri muri we n'ivyifuzo gusa. N'ivyifuzo yasanze nkomeretse haso muti aramumusati Jesi. Murakoze cyane. Ugasanga muri we si urukundo ariko n'ivyifuzo. Bere ugasanga n'ivyo vyifuzo ntavyerekeje kuri wewe, mugabo hari ikindi kintu kiri ruhande yawe wagomba yifuza gushikako, mugabo wewe akakugaragariza iyo shusho y'urukundo, ariko hari ikindi kintu kanaka yarondeye iruhande yawe. Uyo n'umuntu. Ikindi, hari igihe kenshi usanga abantu bitiranya urukundo no kumenyana canke kumenyerana. Wewe ukabona umenga n'urukundo, mugabo n'imimenyerano n'ukumenyerana kwahabaye, kuko mutaramenyana, mutaramarana umunsi umwe canke ibiri, indwi, ukwezi, umwaka, nta iyo shusho wari bwigere ubona canke ayo majambo wari bwumve. Mugabo ko mumaze
minsi hariho igitumye mushobora kwegerana ugaca wumva cyangwa ukaca ubona ibikugaragariza iyo muntu uko umenga agufise ko urukundo mugabo atarigo. Uzobimenyeshwa n'iki? Uzobimenyeshwa nuko ivyo bihe birenganye wa muntu ntusubira kumubona. Hakaba rero n'ikindi cyo guhemana, hakaba n'ikindi cy'uburyarya. Ibyo byose umuntu arashobora kubikora. Usomye muri kiriya gitabo cy'abacamanza ntitwasoma muri kiriya gice cya 4 ku murongo wa 10 na kangahe, uzobona ingene witwa Sisera umugabisha w'ingabo yasabye amazi yo kunywa uwitwa Yayeli, amusaba amazi mugabo acarirukanga amuzanira amata. Murumvuga rukundo mugabo ayo mata ni yarazanye ngo nuko amukunda. Oya, kwari nko kumuryajya canke kumuhuma amaso aryoherererwa iyari yanyegejwe, hanyuma rero haboneka akanya k'ingene abansi bamushikira bamwice. Si ibyo gusa, usomye n'inkuru za Dawidi na Uriya. Dawidi amaze kubona yuko hari ikibazo kibaye hagati yiwe n'iyo ngabo, yaciye amuhamagara aramutuma ati umviriza, birabonetse yuko wewe ukwiye gufatwa nk'umwami. Umwami ntiyagiye ku rugamba, none rero na wowe itahire, genda mu rugo, urahawe konji. Erega ko karuhuko nta rukundo karimo. Wanashima inyuma y'ivyo Dawidi abonye yuko ivyo yagomba tabishitseko, habaho urwandiko ruvuga ngo uyo muntu mukimubona mumuherereze imbere aho urugamba rumeze gute, rushushe, akire. Kamenga ni konji y'urukundo n'akaruhuko k'urukundo. Genda uruhuke, uruhuke, kandi kuruhuka ntibyari bibi. Mugabo ni iki? Uburyarya. Turafise Imana idukunda. Ngiki rero ikizokwemeza ko umuntu agukunda. Yesu nashimwe. Ugukunda aragukingira. Amen. Iyo umuntu agukunda aragukingira, kandi imisi yose iyo agukingira, agukingira ahanini mu nyungu zawe n'iziwe zogomba zikabanke. Yesu nashimwe. Kizokubwira umuntu agukunda ashira imbere inyungu nyinshi zawe. Wanashima ku ruhande rwiwe ugasanga ariko asarura ubuhombe, mugabo kuko agukunda akavuga ati ni iby'ukuri kubw'urukundo ndamukunda, we niyunguke naho jewe nohomba. Haleluya. Uyu niwe mukunzi nyawe, ashira imbere inyungu zawe gusumba gwiwe. Erega na Yesu niko yabikoze. Bibiliya itubwira ngo ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako. Ibyo aravyiyambura, aramanuka kuko yadukunda. Nahabwa icyubahiro. Ugukunda arakwigura,
kandi ugukunda arakubaha. Ugukunda arakubaha. Ugukunda arakubahiriza. Kandi ikizokubwira ko umuntu agukunda, hari umuntu yerekana ko yubaha mugenzi we ari uko bari kumwe. Mugabe ikizokubwira ko umuntu agukunda azokubaha yongera nakubahirize niyo mutari kumwe. Ugaruke kubibwirwa n'ababibonye canke n'ababyumvise ati nivy'ukuri naka arakubaha. Amen. Ikindi, umuntu agukunda yubahiriza imbibe zawe. Hajya umuntu wese agenda afise imbibe zaho ava n'ahagera. Hari izazi zitazwi n'abandi n'izazi zizwi n'abandi. Izo rero uzi kandi zizwi n'abandi, abazizi uzizi iyo azikunda arazubahiriza. Yesu nashimye. Ikindi, ugukunda yubahiriza amategeko akugenga canke abagenga. Hanyuma ikindi, ugukunda ntashingura akarimbi kashinzwe. Icanyuma, yemera ko musangira ugupfa n'ugukira. Mana nishimwe cyane. Ibyo byose rero iyo byegeranije hamwe n'ibintu bizoguha kubona ko uyo muntu agufise ko urukundo. Tugarukire kuri rwa rukundo rw'Imana twariko turavuga, gukundwa n'Imana. Imana ntidukunda canke ntigukunda kuko wabanje kuyikunda wewe, oya. Ariko kubera twebwe turiho, Imana yo yabayeho ibihe n'ibihe. Uza usanga urwo rukundo ku ruhande rwawe n'Imana ruhari. Nico gituma iyo turiko turaraba urwo rukundo rw'Imana turusanga mu bihe bibiri. Icambere n'urukundo Imana idufitiye mu buryo bwo muri rusange. Yohana 3:16 havuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ngo ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Ubwo rero n'urukundo rw'Imana muri rusangi kuri twebwe. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma ubundi buryo tugaragarizwamwo urukundo rw'Imana, usomye mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe mu gice c'indwi ugahera ku murongo w'indwi n'umunani, hari ahantu havuga ngo icatumye uhoraho abakunda akabatoranya suko mwarusha ayandi mahanga ubwinshi, ariko nuko uhoraho yagomba gushitsa indahiro yiwe. Yesu nashimwe cyane. Hari indahiro rero Imana ifise kuri wewe. Yesu nashimwe cyane. Yarirahiye kuri wewe ku kintu kanaka, kandi kuko igukunda izogishitsa. Muri ico gitabo nyene cyo gusubira mu byagezwe 7:12 gushika ku murongo wa 15 hacahongera akavuga ngo nimumvira ayo mateka ashinze mukayitondera mukayashitsa, uhoraho Imana yanyu azobashikiriza amasezerano yabasezeraniye.
iruhande y'indahiro hari amasezerano Imana yadusezeraniye, kandi kuri umukundwa wayo izo yagushitsako. Ikigira gatatu ni usubira mu Byagezwe 2:3 ku murongo wa 5, havuga ngo yamara uhoraho Imana yanyu yanka kumvira Baramu, ariko uyo muvumo uhoraho Imana yanyu awuhindura umugisha kuko yabakunda. Hari ivyirigwa rero birahindurwa. Yesu nashimwe cyane. Kuri uyu muntu yitwa yuko ari umukundwa w'Imana, hari ivyirigwa birahindurwa. Muri ico gihe Baramu wewe be na Baraki babona yuko ihanga ry'Abisirayeli ryovumwa, mugabo bibiri yivuze ngo uyo muvumo Imana iwuhindura iki? Umugisha, ngo kuko yabakunda. Ni waba umukundwa w'Imana izogushitsa kwa amasezerano. Ibiriho byose bimeze nk'umuvumo umwasi ariko atumbereza iwawe, igiye kubihindura umugisha. Erega nayo majambo y'Imana abayumvise mwese Imana ibahezagire. Twasomye ngo ubwa mbere Daniyeli ngo yarumvise ayo majambo ngo ahinda agashitsi. Umugabo mu gice c'icumi kuri rya murongo wa 23 havuze ngo mu nyuma ngo aca yumva asubiyemo udutege. Uragomba gusubira mu intege. Icyo usabwa kiri muri kijya gice c'icenda ku murongo wa 20 havuga ngo nuko nsenga natura icaha canje. Tubanza dukureho rero ibyaha bitubuza kwitwa abakundwa b'Imana, abakunzi b'Imana. Ivyo tubanza tubikureho, kandi icaha kivuyeho uca uba umukunzi w'Imana, uca uba umukundwa w'Imana. Naho rero vya bindi byose twariko turavuga uhoraho aca abigushitsako. Tunambika amaso yacu dusenga Imana, mugabo dusengere uyu muntu yumva ko yoshiraho iri sengesho nk'iri rya Daniyeli ngo nkisenga natura icaha canje. Duhere kuri ico nyene, hanyuma rero ibindi bica biza imbere. Uraza gusubizwamo intege, uraza gushitswa ko amasezerano. Ivyariho byose bimeze nk'umuvumo uhoraho agiye guca abihindura umugisha. Iguhezagire, yongere iguhezagire, yongere iguhezagire, isubire iguhezagire, kuko uzoba ubaye umwana wayo, ubaye umukundwa wayo. Kandi ukwikunda wayo nikwikunda ntabire ntamwasi Yesu shishama. Tugiye gusenga Imana, reka duhe kazi umwungeri wa kabiri abashira amaboko y'Imana basengere. Mana yacu ugira neza, turagushimiye urukundo rwawe. Umusavyi wawe Daniel uramubwira ngo kuko uri umukundwa cyane,
natwe watugaragaje ku rukundo rwawe muri kino gitondo kudutumira mu ngoro yawe kwari kugira ngo twumve ibinyene kwari kugira ijambo ryawe ritubera icirore twirabamwo twisuzume turabe ibyo tuma mwami tutaba bakundwa nawe n'aba bene data bamaze kwisuzuma bamaze kuronka mwami umunzane bahagarara ko kugira ngo babone yuko badashitse nico gituma bacire bugufi bakudondagurira bakubwira bakongorera ibyabagoye byotumwa ubwizigirwa butabaho byotuma utabaraba neza ngo ubone yuko bakwiye kuba bakundwa nawe ibyo nivyo baje gusuka imbere yawe none bagirira imbabazi iki kintu mwene data ariko arakwereka camugoye iki kintu mwene data ariko arakongorera nk'intege nke zamushikiye iki kintu mwene data ariko arakongorera ko camubereye ikintu kimunyikiza amaraso yawe nagikureho ubaharire mwami ubeze kubw'amaraso ya Kristo ubatunganye imbuto zitari zawe zose zituma bataboneka nk'abakundwa uzirandure ubatere mu imbuto nziza shasha zituma baba bakundwa nawe ubaravye uri mwijuru ukabanezerererwa ubaravye uri mwijuru ukabona yuko bakwiye gukundwa uko bariko bakora ivyo ugomba mwami nubahera intege ngaha nshasha kuko umusavye yavuze ngo kuko nshubijemwo intege mwami ubasubizemwo intege ubahe ibigwanishwa bishasha tukugwana intambara nziza ubahe n'inkomezi zukubandanya urugendo kugira ngo bazobasozera amahoro irijwi ryababwira ngo muri abanyabyaha nirisubirwe n'ijwi ribabwira ngo ndabahariye kandi mubaye abakundwa nanje no munsi urakoze kuvyumvise kandi amasezerano yaratubwira ngo nitwatura ibyaha byacu uruwo kwizigirwa uzobiduharira urakoze kuhariye kandi wejeje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen wa rukundo rwiwe yamarasoyi webwa kunuganza nyemugo gusenga Imana usengera umuntu yumva ko ari umutwaro yorengukana imbere y'Imana waba windwara cyangwa ikindi kintu cyose wumva umutima ukubwira ko woshira imbere y'Imana uhagarare mu kwizera Imana iri hano mu ntumbero yo kugira ngo itugirire neza twayishengereye ifise inyishu y'ibibazo byacu byizere uhagarare Pasteur Romoild ace abashira amaboko y'Imana abasengere itwaro yose ayereka Imana turagukengurukiye mwami Imana data wa twese uri mu ijuru muvyeyi udukunda imitima yacu iranezerewe iki gitondo ciza aho Imana umuremyi w'ijuru n'isi isubiriye kwivuga ko mu bana b'abantu itugomba kwa abakunzi b'Imana abakunzi zindukigirira neza ikirirwa igirira neza ikagorobeza igirira neza abakunzi Imana iraragirira neza none rero watwegeranirije ngaha ngo iryo jambo ritwibutse tubire tumenye ko mu ijuru dufise umukunzi haleluya none rero umukunzi w'ishengero mwami wacu Yesu Kristo mu izina ryawe turasuye kwambaza iyo Mana ikunda abantu bayo turahamagaye iyo Mana yafashe yonyene umugambi wo kugirira neza abakunzi bayo tukiri muri iyi si duhura n'ibibazo naho turabakunzi b'Imana isumba byose imibiri yacu irarwara mwami w'ubugingo imitima yacu irahungabanishwa n'amageragezwa n'intambara zo muri iyi si hari igihe iyi si idusugereza ubukene bugasugereza abantu indwara zikabananiza gupfa no gupfisha
bikabahagarika imitima. Ariko muri ivyo vyose yewe mukunzi wavuze ngo tuze tuguhamagare, nawe uzotwitaba, kandi wavuze ngo tuze tukwambaze mu bihe nka bene ivyo byo kuremerwa no kunanirwa, wasezeranye kuzoturuhura. None rero ngaba bahagaze imbere y'Imana mu ngoro yitiririrwa izina ryawe, twibukijwe yuko mu gihe ca Salomo wasezeranye ko ikizoba kitugoye nitwaza mu ngoro tukamanika amaboko tugasenga turondera mu nyonga hawe, ngo uzotwumva uri mw'ijuru, uduharire ivyaha, udukure kw'imitwaro, kuko waje kugira ngo abawe turuhuke. Amahoro yawe rero mwami, ngaba nubaruhure, ngaba niwishura imitwaro yabo, ngaba nubanezereze, ngaba semana niwishura ugusenga kwabo, kugira ngo nitwava ngaha tugende twumva ko tunezerejwe, nuko tutashengereye umwana w'umuntu, ariko twashengereye El Shaddai, Imana ishobora byose. Urakoze, turagushimiye mwizigirwa, wewe wumva amasengesho y'abakwambaza. Nturi umuntu, haleluya, nturi umuntu ngo wivuguruze, ivyo wasezeranye urabishitsa, kandi umukozi wawe amaze kutwibutsa ngo ivyo vyose ngo wirengagize icubahiro cawe mukunzi, ngo ukabikora kubw'inyungu yacu. Natwe nk'abagusenga turavuze ngo nubikore kubw'icubahiro cawe, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.